Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mubitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Bene data muri Kristo Yesu, ndabaramukije amahoro y'Imana, umunezero ukomeye kuri jewe kongera kubana namwe kuri uyu munsi kugira ngo dusangire kandi twibukanye amajambo y'Imana ko Imana yaduteguriye kuri uno munsi. Muri kumwe na Kaneza Benigne mu kiganiro Saveur Divine. Ndabahaye ikaze, Imana ibahezagirane hamwe nanje, amen. Turabandanya kuganira ku majambo turiko turaganira muri iyi ndwi, amajambo avuga ku kwera, n'amajambo abatanguranye natwe muri ino ndwi guhera ku munsi wa mbere turiko turavugana kuri ayo majambo. Nanje ndaje kugira ngo tubandanye twibukanya kandi kuri ayo majambo. N'amajambo yanditswe mu cete c'Abaheburayo igihimba ca 12 ku murongo wa 14. Ndaje kwifashisha n'iyindi mirongo. Aravuga ngo mukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa, kuko utejejwe atazoraba umwami. N'aya majambo turiko turaganira ko muri iyi ndwi atwibutsa ku kwezwa kwacu, kwezwa kw'imitima yacu. Navuze ko nja kwitiza ayandi majambo. Ndasoma mu cete ca Petero, cete ca mbere ca Petero igihimba ca mbere, ndasomwa ku murongo wa 15 n'umurongo wa 16. Umutwe w'amajambo aravuga ngo twahamagawe kuba abera. Umurongo wa 15 aravuga ngo ariko nk'uko yabahamagaye ari yera, namwe abariko muba abera mu ngeso zanyu, kuko vyanditswe ngo muba abera kuko nanje ndi uwera, amen. N'aya majambo turiko turibukanya muri iyi ndwi ku kwera. Kwera ikintu, iyo uvuze ngo iki kintu cejejwe canke ceze, ni ukuvuga ko cari gisanzwe gifise ububi bwaco canke ubucafu, hama hagakorwa igikorwa kimwe gituma ico kintu cari gicafuye canke cari kibi gihinduka kikava mu bucafu bwaco kigahinduka kikagira iyindi shusho, kikaba ciza, kikera. Uwandikiye Abaheburayo yandika aravuga ngo mukurikirane kugira amahoro n'abantu bose ngo no kwezwa, kuko utejejwe atazobona umwami. Amajambo asomye mu gitabo c'icete ca Petero naco yavuze ngo twahamagariwe kuba abera. Nk'uko iyaduhamagaye ari yera, natwe aba ariko tuba abera. Imana yaduhamagaye ni Imana yera, kandi abayitavye bose bakitaba uwo muhamagaro w'Imana bategerezwa canke bagomba guhora bera, guhora bejejwe. Ijambo twasomye mu Baheburayo ryavuze ngo uwutejejwe ntazoraba umwami. Umwami ariko aravugwa
ni Imana yaduhamagaye. Ni Petero yanditse aravuga ngo nk'uko yabahamagaye ari yera, namwe mubabera. Abantu b'Imana, umuntu wese yahamagawe n'Imana akitaba akwiye guhora yera, akwiye guhora yejejwe. Hariho umuririmbyi yaririmbye indirimbo ya 68 mu ndirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi. Yarabajije ibibazo, yaravuze ngo hariho igice yaririmbye aravuga ngo ahubwo n'icitabirizo, yaravuze ngo uwogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari aho yakuhagishije amaraso, mbega imyambaro yawe irera. Uwitavye wese umuhamagaro w'Imana, Imana imaze kuduhamagara, kera nta bantu twarimwo, kera twari babi, twari ducafuye, twari mu bubi bwinshi, twari mu bubi bw'icaha, tutarabo kurabwa. Kuvana umunsi Adamu na Eva bacumura muri rya tongo, umwana w'umuntu yambaye ububi, yavuye mu bwiza bw'Imana, yavuye mu kwera kw'Imana, ahinduka ubucafu imbere y'Imana, ahinduka mubi cane. Ariko kubw'urukundo rw'Imana, Imana itanga Yesu, araza aradupfira. Amaze kudupfira, duhabwa kwera kubw'amaraso yiwe. Amaraso yiwe niyo yaduhinduye abera, amaraso yiwe niyo yaduhinduye bazima. Twambara ukwera tutabiheshejwe n'imirimo myiza yacu canke ibikorwa vyacu vyiza, ariko kubw'urukundo rw'Imana, Imana iduhaye Yesu, uwemeye wese akamwakira, akemera akizera ijambo ryiwe n'amaraso yiwe, yabaye uwera. Igihe cose Imana yaguhamagaye, iguhamagariye mu rukundo rwayo, igatanga Yesu Kristo, ukitaba ukavuga ngo ndaje Mwami, nditavye, kubw'urukundo rwawe ndaje. Yesu yaratwakiriye, aratwoza, atwogesha amaraso yiwe, duhinduka abera. Igisigaye kuko twejejwe, turindiriye kuzobana n'Umwami wacu, kuzobana n'Imana yacu, kuzoba mu bwami bwayo. Kandi ijambo twasomye mu Baheburayo kuri 14 havuze ngo uwutejejwe ntazobona Umwami. N'iri jambo turiko turibukanya, twibukanye ngo mbega imyambaro yawe irera nk'uko wa muririmbyi yaririmbye. Mbega wiravye, ni koko waritavye umuhamagaro, waremeye, urakira Umwami Yesu. Mbega uko wamwakiriye uno musi niko bikimeze, umwambaro wawe uracera, amaraso yiwe yarakogeje. Mbega canke waritavye uwo muhamagaro, kuko hariho n'abataritaba uwo muhamagaro, bakiri kure, bataraza ngo bozwe n'amaraso. N'akanya kacu, n'akaryo keza. Yesu aracari ku ntebe y'imbabazi, aracaturindiriye kugira ngo atwogeshe amaraso. Umuntu wese aja amusanga aramwakira, kandi aramugirira imbabazi, kandi aramuharira, kandi amukurako ubucafu bwose bw'ivyaha, amuhindure muzima, amuhindure uwera, amwambike imyambaro yera. Bene data, igihe turimo ca none nico kwakira imbabazi, ariko kandi hariho umunsi Yesu azoza, kandi ari mu nzira aza, ariko araza. Umunsi ntiturawubona, ariko ico akora yagiye kudutegurira nk'uko yabivuze, kugira ngo hariho naho natwe ariho tuzoba. Ni ukugira ngo tuze tuhagere twejejwe. Abamaze kumwakira twisuzume, mbega imyambaro yacu iracera, iracera nk'uko twamwakiriye. Mbega iracera nk'uko twamwakiriye tucakira agakiza. Mbega imyambaro yawe iracera. Kuri wewe utaramwakira, numwakire, kuko utaramwakira ngo yozwe n'amaraso, ngo yezwe de n'ayo maraso, ntashobora kuzoraba Umwami kuri uwo munsi. Imana yaduhamagaye ni yera, kandi natwe tugomba kuba bera, kugira ngo tuze tubane nayo
muri ubwo bwami bidusaba ko tuba turabera. Nimba waramwakiriye, komeza ukwizera kandi ukomeze ukwera kwawe gushika ku munsi wa nyuma. Nimba inzamba izovuga tukiri mw'isi, udusangwe uruwera. Nimba urupfu ruzoza rugasanga Yesu ataraza rukadutwara, ruze rusange uruwera, kuko utejejwe, kuko utera ashobora kuzoraba umwami, ashobora kuzoba muri ubwo bwami. Iyaduhamagaye ni yera kandi duhamagarira kuba mu bwami bwayo. Nimba tutejejwe ntituzobana nayo. Wisuzume nanje nisuzume, mbega imyambaro yawe irera kugira kuri wa munsi ntituze tumaramare, ariko tuze tubane nawe mu bwami bwiwe. Twisuzume turabe ko imyambaro yacu yera. Imana ibahezagire. Amen.